Molo, I'm jealous, Molo. I love you, baby. Molo, I'm jealous, Molo. Uyu mwana ni bara, turi kumumengo na nyoyihoro. Nanebereza ni tic-tac. Ubu ngumanirira umunyenga. Ongereza gia turyosha umunyenga. Imbere kizire kugonga. Fata pore pore gumya. Polampo molo. Oh mutima lele biranzo ngiyo nkubonanye n'abandi. You know that I'm jealous lele cause my heart beats so fast lampa. Nagani murahemukirwa indirimbo ugiye kuzumva ni ibintu biba bitesa sana. Ntimurahemukirwa ndibaza. Uhemukirwa ushaka mu kazi ushaka kuvuga uyu baramuhevye. Kaze kandi bakunzi ba K90 TV ni kuri channel yacu ya YouTube aho amukurikirana ibiganiro n'abatandukanye muri Buja Flavor cyangwa umuzikani wacu mu Burundi mu tugenegene ndetse no mu nkino n'ibindi na Mosi Ngabirano no musi tufise abashitsi biteka gose ni We Love Muzik ndibaza sini hands abakunda abantu tukunda kubara kuri televiziyo tu Benando ninde undi ninde Fernando ni jewe mugenzi wanje Gusto kuri. Merci sana kutwitaho no musi tubashimire cyane namwe mufise bishasha byinshi yego duhere ku cyamama we kukigezweho ubu na cyane ducishirize ko ni UP harimo akarimbo keza cyane kitwa Malo Maro Maro me, I need your love. Maro me, I need to be your Superman. Maro Maro me, I need your love. Me, I need you to be my superwoman. Will you be mine? I will be fine. I need you, my bello, to give me love for life and give me that molo. Wherever you go, somebody for you. Follow you, cause you the one in my life. Yeah, but you know that one. Malo I'm down on my knees. Don't let me down. Yo, I'm all night for love. Malo I'm down on my knees. Don't let me down. Hey. Baby girl, give me just one time. Get your body on my body all time. When they need the love, tell them no time that you got it time for me. Gustavo, kweli ki EP atari album? Novuga ibintu byose n'umwanya wabyo. No musi twahiriye kuri EP. Ariko next time dushaka gukora na album. So Malo, Jalo, Molo utwo tuntu kumenga tugomba gusa. Hariho Malo, Belo, Jalo, Dafo, Molo n'izindi zizoza zifite utuntu nk'utwo. Novuga ati nakantu bavyita kakagobora njya sinzi ngene nakantu kakabijya kugira umuntu kwanza kibona iyo title yiyumvira ati iki kintu ni giki ni nka signature muri make kwera umuntu wese afise akantu kiwe usanga yisangije rero ni ibintu bisiguritse turafise insiguro yavyo ari abantu benshi twagiye twayironka ku ma WhatsApp kandi tubaza ko bitashimisha benshi tibaza ni ntaco byungura muziki wo Burundi nta na kimwe vyungura atari ko kudusubiza inyuma kuko no musi EP yacu iri ku ma digital platforms atandukanye ndavuga za Deezer za iTunes za Radio Max, Spotify, Amazon. Rero novuga ni muntu mbere yuko iyo tuba turakora ibikorwa tuba twifuza ko natwe turonka umusaruro. Rero iyo uri kurakora igikorwa ukazona undi muntu ariko akidistribua uko nyene nta ki tuba turiko turasubira inyuma. So EP imaze iminsi iratora bien canke urugero muyiteze ko niko novuga EP kuva isohotse abantu bariko bayakira neza ma feedback ni meza rero novuga ati nahacu nahanyu mwebwe aba journaliste musanzwe mujejwe akazi ko gusambaza imiziki novuga kuri twebwe ni success kuko kuva iyo EP ija habona tumaze kuronka ama feedback menshi meza cyane
amanongera mbwira abantu muri ko murayitanga kuri WhatsApp guys mushaka N'amakosa. dutera imbere gute mikosore bro mugura amamega si menshi guza amamega y'igihumbi urumviriza umunsi wose kuri audio mark ugasubizamo inshuro yose uba wifuza no kuvuga utanze igihumbi kugira ngo indirimbo zacu ni fresh nasho igihumbi gusa igihumbi WhatsApp vraiment ya sinibaza mukene none bavuga bashaka dutera imbere gute iri kitangwa kuri WhatsApp nibikunda niyo mpamvu twabanje kuyirindira gatore kuri YouTube kugira ngo tubanze natwe twinjize indirimbo zatuzinze twarakoreye mu Rwanda muri Tanzania ndetse no ngaha mu Burundi indirimbo zakoze ku mahera menshi urumva iri kigenda kuri WhatsApp for free ni kibazo aho mwayikoreye nyene rero twagatuce tunagarukako harabutangura musanga harimo indirimbo bumva hamwe signature ya studio zano wacu mu Burundi yindi ntuyumvemwo mwayikoreye mu studio nka indiri EP mwayikoreye mu studio nka yahe naya ari izo twakoreye ngaha mu Burundi ndavuga kwa X Factor Jalo niyo twakoreye kwa X Trick on the Beat Belo Amiri twarakoranye na Element yego twongera turajana muri Tanzania turakorana na Yogondo Beat mu Burundi twarakoreye no muri Bantu Boy indirimbo ya Bonus twabahaye twakoreye muri Bantu Boy kwa Endo Mike Okay, c'est bon. Mugiye kuraba niveau ya kumwaciye hatandukanye kuri niveau ya producer ni wacu mu Burundi mwashatse akagobora njya mu kuyihanze canke harakantu gashamwe ari mugiye kurondera agashasha. Oya nta bishasha tugiye kurondera ahubwo tuba dukeneye ko ibikorwa byacu ntibise kuko niyo mpamvu ubona nta mu producteur yagarutse kabiri uretse Amiri yagiye akorana nabo bo hanze gihugu kubera tutashoboye gushika hanze gihugu hategerezwa kuba ujya yadufasha amajwi kwanza ego tukayarunka hariya no kuvuga umuntu yakoze ico gikorwa afite ico yagikoze ko nubwo atari we bagiheraheje muga abafite ico yagikoze ko ategerezwa kujamo urumva hategerezwa kuba collaboration y'aba producer naye handi twashatse ntihagire nka trick ntakore zibiri urumva akoze zibiri woco mengo nikumure ntibura kantu ko garuka bashatse imwe yose yise bivanye n'ahantu twayikoreye niyo mpamvu twashimiye gukorana na producteur batandukanye kandi urumva ko indirimbo ziratandukanye bivanye na umwe wese nataciwe nta n'umwe twugaya ngo nakaya dukora ibintu bitabaho eka aba producteur bose babikoze neza cyane cyane abo ngaho iwacu Burundi barabikoze bien sana ego so inyuma y'indirimbo mwaherutse mwakoranye tuvuga featuring na Vishu hari yindi mwiteze gukora ubuvuba collabo nako amakorabo agiye kuboneka inyuma y'IP no kuvuga uyu mwaka mugana collabo izogaruka kuko IP tuzoyikorera video yose kuvuga ndikamara kuja kuri YouTube cyo tangura dusore video ya mbere ya kabiri ya gatatu zizira bisanya nk'ukwezi uyu mwaka no kuvuga tuzoba turangije nibikorwa bya IP yego umwaka utangura ni collabo kandi rero ngo mumugire nabantu si collabo zo ngaha mu Burundi babimenye collabo zo hanze y'igihugu mugani zo ngaha mu Burundi zoba zirimo ariko iya mbere tuzoherako niyo hanze y'igihugu yego Tanzania mu Rwanda Kenya Nigeria bazobibona tuzobimenyesha bivanye n'igihugu twatoye n'umuririmbi twabanye ko twakorana nawe yego so ariko kandi mu guheraheza IP mu mwaka murashobora no kugera mu yamamaza ajya amafaranga mutayiko ubona yinjira make cyane tubivuge ko n'abarundi bake baja kwibujya uhingangurukana bumenye buri hindirimbo naho bisa twizeye ko bizogaruka vuba ibintu by'ibiteramo nibiki navyo nyene mwari mubifise mu mutwe canke mura no vuga Love Muzik sanzwe ifise ubushobozi bwo gutegura igiteramo cabo ku mwaka rero novuga niko karyo twotombora ibi vya covid biga iki gihuhusi kikava nibaza yuko mu mpera z'umwaka turafise igiteramo gikomeye cyane aho tuzoshobora gutegura igiteramo kimeze neza cyane rero novuga ni mu ntumbero kandi yo kuzogaragariza neza ibikorwa turimwo nka Love Muzik muri Love Muzik murafise kandi muri EP indirimbo Jalo mwatushishiriza wakati norira ntihanagura hamwe umutima wo kubuta we wigendeye ukansiga jenyine ano money by clock bam baby got no time I go do my best to be your man baby my to na your love sana na na yo
Carolina, my lover, I know what you mean to me. Can I be your love for all my life? Oh, Jaro, 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 Jaro. The way you love me, my love, yeah, you're the only one for me, yeah, yeah. Jaro, 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 Jaro. The way you love me, my heart feel burn for love. So guys, uko kuntu mufitingana umwe akora herekeza ubundi undi agaherekeza ubundi, uko kuntu mufitingana mu ndirimbo kumva akora amajwi ameze neza biza gute? Yeah. Novuga bwa mbere na mbere novuga ni impano. Ikindi kintu naco novuga ni kumenyerana ko umuntu mukorana igihe kirekire haragera igihe mu completana nkiririmba bayamaze kunyumva akiririmba mba namaze kumva. Si ibintu turinda kubwira nako nitwa tuzi indirimbo ngo tubwire. Novuga yari yose. Natanguye kuririmba je ndamenya ati ni ibijece nkora nanje ndirimbye aramenya ati ni ibinkora niturinda kuvugana ngo mva kandi byerekana n'intuze ya n'urukundo rw'akazi kuko mu gihe tuba tudakunda akazi uyu novuga atari kararimba biramushaje cyane birahari hama nanje ninagira kuririmba ni vyiwa turagerageza rero gukompletana niyo mpamvu turi babiri kugira iki biryoshe bize biraryoha. So bibafata nk'umwanya na gutegura nk'ururirimbo rumwe kuko muri babiri ide ziba zitandukanye ariko usanga ari abantu batumvikana cyangwa abantu batari kumwe bashobora kwandika pa mu gutera imbere mu gutegura ururirimbo ariko mwebwe ndibaza ukuntu sound zigenda ukuntu byose bigenda urumva ko abintu menga mu bamwiyumva mwese umwe harashe ubundi ni habarashe nivyo bigiye bifata nk'umwanya na gutegura ururirimbo. Vuga umwanya muto cyane kuko ikintu gikora ari iki wawe utarinda kurondeza dahadikiriza novuga n'umwanya muto cyane. Hama ikindi kintu naco nuko novuga ibakwe rya mbere dufise nka Love Muzik turungurana amayide tugasangira amayide kugira ngo ibintu bize kuza bimeze neza gusumba. Twagerageje kumunganira hari gihe dora tuzakwandika indirimbo ebana je nkumva wapi nta kimwe kiza kabisa abantu ne twitahire tubiyebe ugasanga nk'uyu nawe ebana biriko birasesekana byinshi amaze kuririmba araza kunshira muri mood nkavuga bya bintu byaryoshe najumva sanga naje muri mood canke nawe akaza arakambira ati bro kweri wapi today no kurangorera ubwenge mugaje ndavyumvamo nkaririmba asanga yaryoye kubera iki hama niyo novuga ni naco ciza cyo gukorera hamwe ko uyashaka kuba atameze neza no munsi je ugasanga ngenda muhaye vibe akumva nyene araryohewe nawe nyene uko nyene ugasanga rero biciye bitworohera kwandika indirimbo kandi numvise agize akantu karyoshe mvuga ati umutipa azava mfuta. Okay nanje rero numva shengira nanje nguvu zo kuvuga ati ako kantu vraiment nanje foke ndonka kandi basi dufume tunganya basi. So guys nagani murahemukirwa indirimbo ugiye kuzumva ni ibintu biba bitesa sana ntimurahemukirwa ndibaza uhemukirwa ushaka mu kazi ushaka kuvuga uyu baramuhevye Livio visto kera karambeshe tekana ndabivuge man hari indirimbo uvuga ivyo wari oya mvuga ivyo nese wambwiye tuyandike umutipe yaje muhira mbona umutipe nyene asiya hora zenye nashushe mbona umutipe kweri ya tekanye kabisa ngo bro waraye kuburegwa cyane ngo wapi ngiyo ndaraho ndanazinyora urumva unashaka ngo mani ngo ndafise ide urashaka twandika indirimbo ngo ya deception ndamurawe umutipe tiwe ni sawa tiwe ni sawa amashiramo ibirungo bivuga ko byabaye umutipe numva tanguye kwandika imitoma yo yari myinshi ndavuga neje ko batarampeba je imitoma ndayikura he ndumva ni ngumani ngo amajambo yumva vuga umutipe kuri misari rero urumva indirimbo rero tuyikoze nagiye kubibona neza ko bamuhevye turi muri studio nkanavuga ati ungene yaririmba nyene namose yasohoka yitwa never yo ndirimbo ku bantu batayi never abaririmbira igitero ciwe mu mbiri gusto oya reka okay EP rero ni gusto guys EP ni ndirimbo zile mani baririmba never gatoy none uko ndi mu bindi bihenda biririmba bagira po habuti oya bavyumve ko wigeze n'umuntu wawe ntazo bisubira azavuga ati mutipe never basi ndamutwara bukeye reka ndirimbira abo bahevye gira baze bagaruke
ngo we wantijije ugutwi umutima wawe uri ku bandi we undeka bunyirira ko ntari burare ubaba ndi bazoza basange gwaratwawe na iyo nkamenya yamiza kabaye wantege ahanyerera bikundu nagumwereka wihuta kunyemerera nihuta gukomereka les chances sont des modes les histoires sont passées jeonza mana kode yuona kunza genda amvuni umuti I will never back in love I will never back in love never back in love cause even ikonolo hari kera Jonye n'ubwanje biranse cyari icyuki umuntu arimba indimbo nk'iyo cyari icyuki umva rero Mr. niyo navuga ati iyi Mr. ni normal so ariko ni bien sana ndibaza gusa ubu ni bon umva ko ibihe biraza bigahe bindi kandi novuga ikintu cyose kibaho kugira ngo kikwigishe next time kuntu uzokwifata mu bintu it's okay yeah. It's okay so guys gatoyi ipingira twayigaruka ko tugaruke kuri Love Muzik yeah. Biroroshe nk'abaririmbyi kubaho muri kino gisagara bon novuga abaririmbyi nuko abantu benshi bakunda kucubona umengo bo bari bakwiye kubaho ubuzima bworoshe gusumba abandi bose rero novuga umuntu wese mu kazi akora abafise intambano izaba izimibereho zaba mu kazi akora rero sinoca mvuga ngo abaririmbyi ngo nibo ngo bantu ngo bari bategerezwa kubaho ubuzima bw'iparadizo no twese turahashring umuntu wese mu kazi akora ategerezwa kugwana n'ubuzima kugira ngo abeho tuvuga kubaho management ziroroha sponsor ziroroha bona abaririmbyi nkuko twogira tuti ahandi bigenda kuko kenshi turabira ahandi arabateye imbere cyane abari inyuma cyane ubona mu Burundi byo kumuririmbyi abeshwaho n'umuziki ko ahandi birabatunga navuga ego hari ababeshije hano muziki n'abandi usanga afite tundi tuntu akora ku ruhande ngano vuga abafite tundi tuntu bakora ku ruhande nibo benshi kuko mu Burundi ego hari abantu bafite amafaranga kandi menshi muga icyumviro cyo kuvuga ko yashira mu muziki kitamurimo umuziki kumbure awiyumvira ukundi kuntu abona umengo nta mahera yo garuza cyangwa asanga nta ukunda abo nibo benshi rero n'abafasha ngaha mu Burundi sinzo gerageze kuraba niba musanga atani ibintu byinshi bafise afise tubaye tumukwiye no tundashaka kuvuga ati jya muhungu akababara arikabona ingene umeze nturonka amahera gukora video bikamubabaza wewe abona talent yawe ugasanga bikoze kubera umutima sivuga ngo abarusha amahera abandi oya ko abafisa amahera ngaha mu Burundi turabazi mugana numwe birimwo bamwe bifite nyene ayabaye bagira bati ntararubusa yaturyoheye rero ngaha mu Burundi novuga biragoye ma management vraiment sico kimwe n'ahandi kuko ahandi ho umuntu humvise ngo yasinye contrat nukuvuga ejo wamubonye mwari mwicaranye buke aza kuba yabaye undi muntu uzagumumbira Bruno neje ntunyibuka nuziko ariko kuri umujama kumugasanga wewe ashamushira kwanza cyambere kuri level nini cyane ko baramuha ibintu bice bituma aba umustar hujya narenganya abantu bajyana karati wamubonye wani jya modoka gira urabona haba uraniki muga mu Burundi ivyo bafasha vraiment birakwiye amaze gukorera video kakurira audio akagufasha kumbure kuri hinzu canka akagufasha ibinabiriya novuga iyo ni intambwe nziza ibindi bizoza biraza buke ariko in fact novuga bizoza reka tucite bizoza ariko kandi abarimvye barundi ngira twogura ntibakunda kuvuga kuko nivyo bihari eko ntibakunda gufashwa ariko nabo baregera nkabe mashiramwe akomakomeye y'ubudandaje kugira babamamariza ibintu kusanga ari umuririmbyi ashobora gushira mu ndirimbo yiwe icupa ry'amazi icupa ry'ikindi kintu cyaco cyose cyabikinyobwa ugasanga ntiyanasabye iryo cupa girakoreshe ahandi naho umuntu warinze ashira ko ashira mu iryo cupa abayarisho niyo mpamvu je ico ndiko ndanwana gisize hariya gusa muvuga nikosa rya mbere riri ku bantu basanzwe bajejwe mu marketing muri abo bantu basanzwe bakora ivyo bintu kuko je nk'umu artiste beshi niko batarabitahura je ndi umu artiste sinza kukurondera kugira ndakwamamariza ico kintu ariko novuga abize marketing baba abanyeshuri bako baradukwirikirana canka babirimwo no musi bari muri yo domaine bamaze kuronka akazi
nibamenye ivyo barimwo bavuga ati nimba no mu artiste aje akamamaza kino kintu canje numu influencer hari abantu benshi bamukurikirana comme ça ibintu bikagenda biduga abantu benshi batanguye ku hajya hari umuntu mvuga ngo aheruka gusinyira ama miliyaridi rero novuga tubikure mu bintu by'inkuru tubishire mu bikorwa yego so ariko kandi umuririmbyi agirwa n'aba followers kandi aba followers bamukurikirana muri make n'aba fans biwe muri tuvuga aba fans ariko aba fans biwe cyaboneka kuri za mbuga ngurukana bumenyi hoho murabona byoroshe gupesa kuri zo mbuga ngurukana bumenyi zani wacu mu Burundi biragoye kuko mu Burundi abantu bakoresha ama smartphone ni bake cyane ni bake gose bake cyane nimba turi miliyoni 10 nta statu zikoresha smartphone ziko bivuga zitatu zose kuko tumaze kuba dufite 3 million y'abantu bakoresha smartphone kuronka views z'umuriyoni niyo bari fete mu Burundi ariko no musi umuntu akwije just nka 500k arakoma amashi kuko unavuga icyambere ibindi bihugu bazoguma bari imbere yacu mu gihe ico kintu kitarahinduka mu Burundi kuko hariho nk'igihugu usanga nk'igice ku kindi bafite ama smartphone n'ibindi byo usanga presque bose uvuga ahindirimbo igomba bibishe usanga isama miliyoni n'amamiliyoni y'ama views ukimvira n'indirimbo gute mugino mu Burundi ugasanga indirimbo iraryoshe n'ubuyumvirizo babaye uryoherwa ugasanga waraba abantu 10,000 nibo bamaze kwiraba 10,000 amwe babaruka avuga ati kwiki basindirimbo abantu amamiliyoni batayumvirije biva kuri kwera nama views menshi turonka ngaha mu Burundi sayaha araba bamaze kubitahura kuko aho twareye ejo siho turi no munsi kandi aho turi no munsi siho tuzoba turejo nibaza bizogenda bira nguza turabivuga kenshi gusabwira babimenyere namwe bidufashamwe mukabahimiriza kurabona nka YouTube rana mu byateye imbere buke sico kimwe no mu misi yahera azamva ngo ngo mamega no kutari kuri Facebook ntiyafagiye kuri yabarazi bwa mbere bazi ko bazitanga kuri Bluetooth umwanya wose Bluetooth WhatsApp mugabo bamwe barabonye ko YouTube basi umwe afuma yiteshaje kuri YouTube basi ubonye umuntu aho bazoduga bavuga ati okay mu YouTube wapi tuzazisanga kuri Audio Mac cyangwa kuri Spotify tuzakora ibi nibi mu nyuma agera naho avuga ati je ntizwa kuyigura kuri Amazon anga mahera ndabaterera murafise management ubu hari niyo mwari mufise aho hambere hahise mwatandukanye gute mwatandukanye ryari bon novuga ico ni kibazo abantu benshi bakunda kutubaza ariko novuga management twari mu gambere ni hari management committee ni imwe twakubwira umuntu agashobora gukunda impano yawe hama akavuga ati je numva no kuba hafi nkagukorera ibi nabiriye ariko bivanye n'ivyo bintu uwo muntu yadukorera benshi babona ko mengo ni management ariko novuga n'umuntu twakoranye ibintu vyiza yitwa Landry SP Grand Pictures benshi baramuzi novuga ntitwavanye uvuga ngo mwavanye gute ntitwavanye complètement si contrat yaheze si nta contrat twari dufitaniye nakubwiye ni wa muntu nkuko hoza umuntu akavuga ati ndakunda ibikorwa vyanyu reka mbandanye ndabafasha ndabafate umugongo dome wa après dome hashobora kuza umuntu ansumvye ubushobozi bikaba better than rero novuga niko vyagenze so mwateye intambwe yego ubu mubarizwa urabona sinzi kubibona iyi urayibona iyi ni DB ni DB Music asanzwe atuye muri leta zunze ubumwe za Amerika muri Etats-Unis muri leta yitwa Arizona yitwa Don Bright n'umu CEO yumva ni ibintu byiza cyane mufitaniye contrat ishika nka ryari that's private life kubera nuko woba wubakanye n'umuntu bakaca baza kubaza ngo urumva ngo ujya muntu mufitaniye amasezerano yahe so ahashika ndibaza nibisanzwe kuko kumenyesha kuko antuka mamaze gutera intambwe haro nabandi benshi batabibaza ku miryango yuko bubashya muri management zabo canke bashobora kubafasha batari babizi ko imiryango yuguruye rero imiryango izosura kugurwa ryari muzo bimenyesha imiryango ntiyugaye jana ntijya nka muri umuntu yumva si sho gifasha ari abantu benshi acagira ngo urumva bajye barishoboye bari kwije no nta muntu nkuko twababwiye umuziki ngaha mu Burundi biragoye kuza umuntu ngo aze ngo agusatize mu bintu byose ariko hari abantu bashaka kuba baradukwirikirana akavuga ati abasore ndabakunda ukuntu bakora ndashaka kubaterera agafana bari kwarakora clip video ndashaka kubakorera ikintu kwarakora ntibibabuze kuba ushobora gukora hariho n'umuntu antweta wo muri Canada heruka kuturira indirimbo muri studio kandi urumva na management nishaka kuvyanka kuko baba ayo mahera management yorishe muri studio acha kora ibindi ko muri akongereza muri video canke mu kindi kintu
navuga rero abantu bafite umutima wo gufasha ntibace baraba ngo turi muri management ashaka kuvuga ati basi jewe muri tournage nzobagurira agafana cyangwa nzoterera iki nzoba déplacer nzogira iki cyo cyose ni ikintu cyo gufasha utaravye nk'umuntu ngo ari muri management kuko natwe ayo mahera yokoze ivyo acakora mu bindi vyiterambere ry'iwacu. So turangiza uyu yatubwiye Nevio yavuye bwana Fernando agashugwe kwawe mwamanye neza nibye muracari kumwe neza inspiration izazindi nyene ngumanirira umunyengo uyu yavuye asubira kuronka ivyiwe biragoye natubwire nta alliance nambaye ndacarondera. So guys, turi kumwe na We Love Music bakutuganira byinshi kuri EP yabo ndetse na management n'ibindi. We Love Music murafise namwe ibindi bishasha kuko nitwo bimenya byose usanga ari akantu gashasha mwibike n'ubu nyene muba mufise tutazi hari gishasha nk'uwavuga ikintu cy'ikintu muri We Love Music ubu mwebwe mutangura kumubwira icyaha nka bitatu vya mbere biriyo. Ubu cya mbere ni EP kwanza kuko ego hariho amaze kuyumva mugari hariho benshi batarayumva kuko iri ku mantu nze ataborohereza benshi cyane baguma bidoga ko igimwe yashize hariya mugana natwe biri mu iterambere ry'iwacu. Ego bavuga ubu gishasha ni EP kuko niyo mara kuja kuri YouTube niho benshi rero bazoyimenya bavuga ati okay kandi umva indirimbo nyinshi kandi turi no tuko tuzitegurira n'ama video zose zizosorerwa ama video navuga ivyo nivyo bishasha gushika uyu mwaka uhere ego uyu mwaka turashaka gucishamo nka kamwe muga bigize muga ntibisikuvuga ngo biri mu nteguro mugo umuntu ntamenye ivyejo ushaka nko gusohora video zibiri zo muri EP tuvuga dutireka tuvange basi nakandi karirimbo batari bwo bumve tukakabahereza mu nyuma tukagaruka n'izindi video zitarahera muri EP. Ego navuga kuri no mwanya nta kindi gishasha twovuga atari iyo EP ibindi bishasha bizokurikira ni mu mwaka uza korabo zo hanze y'igihugu twari twabibabwiye. Sawa, so mufisa akajambo kanyuma kandi munatwibutsa dushobora gusanga EP yanyu ni kugira tumbize neza cyane izo ndirimbo zanyu ni zine na bonus track imwe away. Yego novuga akajambo kanyuma kagasunika rugi no ushobora gushikiriza bako baradukwirikirana bagenda badukwirikirane ku mbuga zacu Instagram, Facebook aho hose hashoboka ni official We Love Music. Ama EP yacu iri kuma nkuko nabivuze kare iri kuma digital platforms adandaza umuziki za Deezer, za Amazon, Spotify, Audiomack ni We Love Music baduherahereza gato imolo gato tuisozerereko indirimbo yamenyekanye cyane. Molo I'm jealous molo I love you baby molo I'm jealous molo uyu mwana ni bara turi kumumengo na nyoyihoro nanebereza ni TikTok ubu ngumanirira umunyenga ongereza giya turyosha umunyenga ambere kizire kugonga fata pore pore gumya polampo molo mutima biranzo ngiyo nkubona lele you know that I'm jealous lele cause my heart beats so fast pam lampa molo I'm jealous molo I love you baby molo I'm jealous molo I want you to love me molo I don't want anyone talking to you baby molo. Now you say you love me molo if you really love me go so far from them molo me I love you baby molo I'm jealous molo I love you baby molo I'm jealous molo yeah. Merci sana bakunzi ba K9 TV merci beaucoup kudukurikirana no kurikirana channel yacu twakumuna We Love Music mwanda mu kukana ibiganiro byacu.